Aha twinjiye ni muri laboratoire d'andrologie, laboratoire duteguriramo imbuto z'abagabo. Iyi ni mashini dukoresha kugira ngo murashobora kubona ngaha microscope idufasha gupima imbuto, hanyuma kana kantuzeye naka incubateur gatoyi gatuma imbuto zigumana ubushuhe bungana na dogere 37. Hanyuma iyi ni mashini dukoresha mu kuyungurura imbuto z'abagabo imbere yuko tuja kuzikoresha muri fecondation in vitro. Uvuga iyi mashini yatsanye ndashizunguruka. Hari ikindi mubona ngaha, iyi ni mashini yo kuzibika. Iyi mashini ishobora kubika imbuto z'abagabo imyaka itari mike, n'imyaka 40 ashobora gushika. Nico bita cryocan. Hanyuma yindi mubona ngaha ni mashini nayo ni incubateur nayo nyene yo kubika imbuto. Mu gihe turindiriye yuko aje gukorwa fecondation in vitro, umuntu abarabitse imbuto muri incubateur kugira ngo zigume zikomeye. Iki ni kibanza gihambaye umuntu adashobora kwinjira yuko ariko kose. Ni kibanza gitegerezwa kuguma kiri sterile, nico gituma umuntu atugiganoza kugitegurira ngaha hanze. Kuko kurenga ngaha n'umurongo ntarengwa winjeho habishobora gutuma imbuto zononekara. Ni kuvuga ko umuntu kugira injira yitegura bihagije, hanyuma umuntu akabona gukora igikorwa camuzanye. Aha mubona na unité de traitement de l'air kugira ngo iyo air yinjira indani, yinjira muri ico giterekwa aho hantu dutegura imbuto, ibe ari qualité de l'air imeze neza idashobora konona. Iyo abagwayi batwituye dushobora kuvuga ko umuryango wagize ingwara y'ubugumbi bamaze igihe cy'umwaka bagerageza kurondera ikibondo, bagerageza kurangura amabanga yo batatagakingizo bakoresheje, ikanka yuko uwo muryango ro kw'ikibondo haciye igihe cy'umwaka. Aho ni igihe umukenyezi aba afise imyaka iri munsi ya 35. Iyo umukenyezi rero afise imyaka irenga iyo 35, ico gihe kigabanuka gute? Kuvuga ko iyo bamaze amezi 6 bagerageza kurondera ikibondo ikanka, dushobora kuvuga yuko uwo muryango wahuye n'ingorane, uvuga ko uwo muryango wahadutse ubu. Gihe umuryango wagize ingorane yo kuronka ikibondo, hariho uburyo butari buke kubafasha. Mpereye ku buryo busanzwe, icambere nuko uwo muryango wagerageje kurondera ikibondo ikanka bitura abaganga babinonosoye bakabapima. Baheje kubapima barashobora kubaha imiti. Hari imiti ishobora gukoreshwa mu gihe bivanye n'icyatumye umuryango iri ngorane. Acafata nk'akarorero nk'igihe umukenyezi bafise ibihimba vy'irondoka bimeze neza, imiringoti imeze neza, canke umushinga ntayo bakaba bafise imbuto zimeze neza. Muri ico gihe barashobora kuvurwa bakoreshejwe imiti, hanyuma umuntu akagerageza kubavura kugira ngo arabe ko bashobora kuronka ico kibondo. Iyo bishitse rero ugasanga umwe muri abo babiri, yaba umukenyezi canke umugabo, hari ufise ikibazo, tuvuge nk'iyo uwo mukenyezi afise imiringoti yazivye, naho nyina ubuhinga bushobora gukoreshwa, cyangwa ugasanga uwo mugabo wiwe afise imbuto zitagira inguvu, naho nyina hari ubuhinga bushobora gukoreshwa. Aha ngoma nce nduga kwijambo mvuge nk'igihe uwo mukenyezi afise imiringoti irengana, uwo mugabo akaba afise imbuto zimeze neza, mugabo bakaba baragerageje bikanka, hanyuma n'imiti igakoreshwa bikanka. Hari ubuhinga bushobora gukoreshwa bwitwa insemination. Ubwo buhinga ngaho iwacu haciye kitari gito gukoreshwa, kandi yakinyi bishobora mu gufashwa. Hakaba n'ubundi buhinga bukoreshwa mu gihe umukenyezi afise imiringoti yazivye. Mu gihe iyo miringoti y'umukenyezi yazivye, no kuvuga ko bwa buhinga bwo gukoresha imiti canke bwa buhinga bwo gukoresha insemination bikunda yuko uwo mukenyezi ashobora kuronka ikibondo. Acakoresha ubundi buhinga bugezweho bwo ku rwego rwo hejuru busanzwe bwitwa fecondation in vitro. Ubuhinga n'ubuhinga bwatanguriye mu
gihugu c'Ubwongereza hari mu mwaka w'1976 niho abahinga b'Abongereza kugerageza gufasha umuryango wari ufise ingorane yo kuronka ikibondo. Abahinga bagerageje guhera ico gihe c'umwaka w'1976 mugabo byagiye gukunda neza mu mwaka w'1978 aho abo bahinga bashoboye gufasha umukenyezi aribaruka umwana w'umwigeme yitwa Louise Lone. Hanyuma ku ico gihe rero ubwo buhinga bwace butangura gukwira kw'isi yose batangura gukoreshwa gushika uyu munsi. Hari imiryango itari mike imaze gufashwa bakoresha ubwo buhinga kugira ngo abakenyezi bashobore kwibaruka, ikindi cyane bafise imiringoti yazivye. Ubwo buhinga ngaha ico kazo ko nimbajije ubuhinga bwaraje, ubuhinga buriho ubu umuntu arashobora kuvuga ati ashobora gufasha imiryango byase yuko ironka ikibondo, kuvuga ko mu gihe umukenyezi afise imiringoti yazivye canke mu gihe umugabo yagerageje kurondera ikibondo bikanka akoresheje ubundi buhinga bwari buhasanzwe, no kuvuga yuko ubwo buhinga bushobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore gufasha iyo miryango yagerageje bikanka kuronka ikibondo. Bukoreshwa kuri bose mu gihe umukenyezi cyane n'umugabo wiwe bituye abaganga turatora. Hariho abakenyezi usanga bafise imiringoti yazivye, abo barashobora gukoreshwa ubwo buhinga. N'abandi usanga baragerageje kuronka ikibondo bikanka akoresheje imiti canke akoresheje insemination, abo urumva mu gihe ubwo buhinga bwose bwakoreshejwe gukanka umuntu aca akoresha iyo fécondation in vitro. Canke ugasanga umugabo nk'umugabo usanga afise imbuto vy'ukuri zitagira inguvu byananiranye yuko ashobora kuronka ikibondo akoresha ubundi buhinga, naho nyene umuntu ashobora guca akoresha ubwo buhinga. Cyangwa ugasanga rero n'abagabo bafise ico bita no kivuga mu gifaransa azoospermie obstructive, no kuvuga ko umugabo mu mbuto ziwe zisohoka nta mbuto ziba zirimo, no kuvuga ko imbuto ziguma hajya mu gihimba kirondoka ciwe. Ubu buhinga rero burashobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore gufasha umuryango ikibondo vyoroshe hakoreshejwe ubuhinga bugezweho. Fécondation in vitro irafasha ni kuvuga ko umukenyezi yagerageje kurondera ikibondo akoresha ubundi buhinga bwa rwasa ngaha bikanka yuko ikibondo. Fécondation in vitro ifise akarusho kasumba ubwo bundi buhinga bwa rwasanzwe. Ni kuvuga ko nk'uwagerageje akoresheje imiti cyangwa akagerageza akoresheje insemination bikanka, umukenyezi tumuha icizere yuko ashobora amahirwe yo kuronka ikibondo acaduga cyane gusumba hakoresheje uburyo bwahora bukoreshwa. Cyane ico turaba twisunga imyaka y'abakenyezi. No kuvuga ko umukenyezi kw'imyaka yiwe iduga amahirwe yo gusama ikibondo yo gusama imbanyi aragabanuka. No kuvuga ko umukenyezi amaze guca ubu nta mahirwe menshi ntashobora kuronka ikibondo. Abashobora gufashwa ni bajya bataraca, bajya abakenyezi nyene bakiri mu bihe byo kushobora kwibaruka mu gabi imiringoti bayarazivye byaraswa mu kibondo. Intambwe tubona gushaka ngaha mu Burundi ubwo buhinga nk'uko mubibona twaramaze gutangura kubukoresha. No kuvuga ko harubatswe ikigo gikomeye ari cyo mubona ngaha, ikigo gishobora gufasha abo bakenyezi imiryango yabuze ikibondo hakoreshejwe fécondation in vitro. Rero ngaha kubona iki kigo caraje ngaha iwacu i Burundi ni intambwe idasanzwe. Mu bisanzwe kuko mwarimu abahora bavyumva bahora bumva ubwo buhinga buri mu bihugu bibanyi. Akarero ngaha ku gihugu cy'u Rwanda hariyo ibigo bibiri, i Tanzania naho nyene hari ibigo bishika 4, muri Kenya hari ibigo bishika 12 n'ibindi. Rero kubona ngaha mu Burundi Imana yadufashe tukaronka iki kigo gishobora gufasha imiryango bakoresheje fécondation in vitro. Ni intambwe idasanzwe ku gihugu cyacu no ku miryango yose yahora irondera ikibondo bikana. Ubu niho tugeza kuba iki kigo niho kigezwa kubakwa, turi mu ntango ubu tugomba dutangure kuvura. No kuvuga ko iki kigo cyahize kubakwa ubu rero ubu nyene vuba abagwayi bariko baraza bariko bariyandikisha ku bwinshi
ariko yarandikisha no kuvuga ko niyo twakwiza igitigiri gikenewe tuyadutangura kubavura kuri kwa mu bisanzwe mu ntango kubera yuko ibi bikorwa ari bikorwa bisaba ubuhinga buhanitse tuzokenera yuko boboneka nk'abakenyezi bashika 25 mu ntango no kuvuga tuzobavura mu migwi umugwi w'abakenyezi ni buri 25 abo tukabashira ku miti hanyuma tukabona kubavura hakoreshejwe ubuhinga bugezweho. Ibikoresho biriho kuko nakibabwiye ibikoresho by'aramashika ngaho iwacu murabona ikigo carubatswe ubwo buhinga kuko mubizi abamaze kuja kwivuza hanze ariko n'ubuhinga busaba uburyo birazi yuko ari ubuhinga busaba uburyo no kuvuga ko kugira umuntu aze kwivuza twitegura murazi ko kurondera ikibondo bitoroshe. Muri make nagomba ndabacire ku mayange ingene ubuhinga bukoreshwa ngomba nduge kwijambo mpereye intambwe ya mbere umuntu ngene yo bigenda ubwa mbere mu gihe umuryango wabuze ikibondo uwo mugabo n'umukenyezi wiwe baritura muganga iyo ni intambwe ya mbere bakitura muganga akabapima akabatuma micrography akabatuma ibipimo by'amaraso akaraba vy'ukuri yuko abo bagwayi babereye kuvugwa akoresheje ubuhinga bugezweho iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri abo bagwayi bamaze kubona yuko bari muri wa mugwi ushobora kuvugwa akoresheje ubuhinga barashobora kucaca ku miti turabashira ku miti tugafata y'amasikire masure yabo rutinya tukabishira ku rugero rumwe tukabastira sikire tukastira ovirage hakoreshejwe imiti hanyuma amagi y'umukenyezi agakura amagashika nkana 6 amagi amaze gukura no kuvuga yahiye uwo mukenyezi tuje tumwinjiza ngaha mubona muri block amagi tuyamura dukoresheje ecography hariho sonde endovaginale dukoresha hanyuma tugaca dushobora kwamura ayo magi tuyamuye duca tuyarungika muri laboratoire yabigenewe hanyuma amagi amaze kwamurwa duca dusaba umugabo akazana imbuto ziwe imbuto hanyuma zigategurwa nakumwe bibereka hariya muri laboratoire d'andrologie zimaze gutegurwa izo mbuto no kuvuga ko tuca tuzihuza n'imbuto zo mukenyezi zimwe zije kwamurwa zigaca zigahura zihuye rero izo mbuto zica ziforma ico bita embryo iyo embryo rero ishobora gukura ikurira muri laboratoire igakurira muri incubateur ikamara iminsi 5 igeze kuri stade y'ico bita blastocyst iyo embryo niyo duca dusubiza mu gitereko c'umukenyezi hanyuma iyo embryo igakurira mu gitereko c'umuvyeyi hanyuma gushika yahazo kwibaruka amezi 9 heza akaba akibaruka neza canke akibaruka kuri cesareenne bivanye n'ingene iyo mbanyi iri kiragenda. Iyo umukenyezi ahejeje kuvugwa tumaze gufata ko kangeza basubira mu gitereko uwo mukenyezi ashitahira muhira akabandanya ibikorwa kujya kuri kwame kuko n'imbanyi ibiri mu gitereko iwe aca yitahira akazogaruka ageze kwibaruka canke akeneye yuko akurikiranwa kujya imbanyi zisanzwe zikurikirana ibaruka irashaka hose no kuvuga twe turamufasha gusama iyo mbanyi hakoreshejwe ubuhinga ashobora guca ataha muhira akaja kurondera umuganga mukurikirana arashobora kuza no ngaha tukamubwira kuko niho turi twarabinonose ibyo turabikora bivana nahamo bereye hafi mugabo kubera iyo mbanyi aba ari imbanyi idasanzwe twabasaba yuko bukurikiranwa n'abahinga b'abaginekologe babinonosoye ngaha turiho dushobora kubafasha byose birakoko. Mu gihe tumaze gusubiza kambiriye mu gitereko aciye nk'imisi 10 uwo mugore turamusaba akaja gupimisha akagira test de grossesse kugira zisanzwe bikorwa n'ahandi hanyuma ukabona yuko test de grossesse yabaye positive je tumenya yuko byakunze. Murazi yuko n'usama imbanyi bisanzwe arashobora kuyisamika mara y'ikava urumva ivyo byose bikorwa n'Imana hari bituma byinshi bishobora gutuma umuntu adasama. Mu gihe rero fecondation in vitro yanse hacakoresha ubundi buhinga bita X nabwo nyene buhinga turabufise no kuvuga ko mu gihe umuntu afashe urubuto rw'umukenyezi
nubwo mugabo akabishira hamwe zikarabana mugo ntizishobore gufatana ivyo byamabya birashika muri ico gihe umuntu akoresha ubugabo bwe canke hari naho bishika imbuto zigahura no kuvuga ko urubuto rw'umugabo nubwo umugore bigahura mu ugasanga ni imbuto nyinshi z'umugabo zinjiye mwigirimwa ry'umukenyi cyo bita polyspermie muri ico gihe naho nyene urumva yuko mu gihe hagiye mu imbuto zibiri mwigirimwe uwo mwana ntashobora kubaho ngo bimeze neza aho rero muri ivyo bihe byose mu gihe habaye tugorane yuko fecondation in vitro ikunda duca dukoresha ubundi buhinga bukizo nabo nyene turofise ngaha bita X kandi nabo nyene amahirwe ko ronka ikibondo ni menshi. Mu bisanzwe tugereza nka gatatu mugabo twe turacizera abakenyezi yuko dushira Imana imbere kuko byose bitangwa n'Imana twe ntidushobora kubihe babwira tuti birabe mere ku mugabo ukizere turabira yuko bikunda tukageza rimwe kabiri gatatu mugabo hanini ya nuko uwo mugwayi yoshira mu mutima ntaje guhata ngo yumvire byinshi nihereza Imana yakire ibindi byose Imana irikoreka. Chizere twabaha nuko uyu munsi kubona ubuhinga bwaraje ngahi Burundi intambwe idasanzwe murazi yuko benshi bahora bafata indege bakaja hanze bakaja za Buraya bakaja hehe murazi ugiye kwifuza hanze ko bitoroshe kurondera amaviza uburyo amahoteli ngeno bamuga ubuhinga kubona bwaje ngaha mu Burundi ubuhinga bwa fecondation in vitro intambwe ku gihugu intambwe ku miryango intambwe ku barundi bose aha rero cyo ni chizere gikomeye cyane twababwira tuti nibiruhutse yama zangendo za misi yose zo kuja hanze kwivuza zaheze ubashobora kuza kwivuza ngahi wacu mu gihugu bakavugwa hanyuma akabona ko ikibondo byo kuri abarundi baravyumva ko burya nta kibabaza nk'utagira ikibondo muhira nk'abagwayi tubona batwitura bamaze kuza kwiyandikisha kuri program ni benshi cyane gushika uyu munsi ndamaze kuronka abagwayi baba 160 kiriko kirabagora n'uburyo bari baregeranye uburyo mugabo uravye umuvyeyi umuryango kwitura utagira ikibondo navyo kuri twabishashaye cyane byaje hageze gushika uyu munsi nta ntamba tubona abarundi bari baraza kwivuza kuko nyamukuru nuko dushobora kuba gabaniriza urugendo bakaronka ikibondo Imana yabasezeranye.